Shalom shalom abari kure n'abari hafi. Imana yo mwijuru igize neza kongera kutuvyutsa uyu munsi ntihabwe icubahiro. Uyu ni wa mwanya mutoyi cyane tuje imbere y'Imana tukayishimira tukongera tukayiragiza, kuko umunsi aba ari munini cyane ntituba tuzi ivyo duhuriramo. Nico gituma tugomba kwiragiza Imana uko vyogenda kose. Hari abantu bavyuka ntibagira umwanya wo kwicara imbere y'Imana ngo basenge, ariko iyi minota mike dufatanya iragira akamaro gakomeye cyane imbere y'Imana. Reka rero uyu munsi twishimikiza umurongo w'ijambo ry'Imana wanditse muri Mika ibice 6 ku murongo w'8. Haravuga ngo ko yakweretse icizi cari coga yewe muntu. Mbega hari ikindi uhoraho kugomba ko atari ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Reka turifatanye n'indi jambo ry'Imana ryanditse muri Yeremiya ibice 21 ku murongo w'8. Haravuga ngo maze aba bantu ubabarire utuku ni kuhora hagize ati raba mbashize imbere inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Yesu nadufashe cyane. Reka twongere dusome irindi jambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ibice 25 ku murongo wa 12. Handitse ngo umuntu yubaha uhoraho ninde, azomurangira inzira akwiye guhitamwo. Umutima wiwe uzoba amahoro, uruvyaro rwiwe ruzoragwa isi. Ibanga ry'uhoraho rifiswe n'abamwubaha, azobereka isezerano ryiwe. Yesu nashimwe cyane. Imana n'urukundo bene data cyane, kuko ibintu yadukoreye n'ivyo dukorera buri munsi birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Imbabazi tugirira n'ubuntu bwayo birenze uko umuntu yiyumvira, kubera ko turayibabaza ikatubabarira, ikatwihorera, ikatugirira neza, hanyuma ikatwereka inzira tugomba guhitamo kugira ngo tuzoraga ubugingo budashira. Rero hari inyigisho nkunze kumva abantu bakigisha abantu ngo Imana n'urukundo, ariko ntibabigishe ko umuntu kuzorimbuka cyangwa kuzoranduka ari wazobigiramo uruhara. Urumva abantu bakigisha abantu ngo Imana n'urukundo ntizokwica abantu, ngo Imana ntiyaremye umuntu ngo imurandure. Bene data, Imana yo mwijuru yahaye umwana w'umuntu ubwenge, imwereka inzira nziza, imwereka n'inzira mbi, imwereka inzira nziza ibiyirimwo na obudusheme ibirimo. Umuntu azonesha, azoragwa ibintu byinshi cyane, azoronka amaprix atandukanye bene data. Kandi yongera itwereka n'inzira y'urupfu, ari imahonero abayifata kandi nibo benshi. Ico bazohura naco obudusheme mu maherezo yayo. Imana iha ubwenge umwana w'umuntu, imwigisha ubwenge, iramubwira iti dore nkweretse inzira zibiri urahitamwo. Yesu nadufashe cyane. Izo nyigisho rero zivuga ngo Imana n'urukundo ntizorimbura isi, zigafavoriza abantu kuguma bivuruguta mu vyaha, bibaza ngo Imana ntizobarandura. Imana ntizorandura umuntu. Imana ntaco itakoze. Imana yaratweretse, yaduhaye ubwenge, hanyuma itwereka inzira zose, iduha amahitamo. Umuntu kurimbuka azorimbuka ariwe yirimbuye. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ko yakweretse iciza ica ricoga yewe muntu. Ngo mbega hari ikindi uhoraho kugomba ko ngo atari ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Yesu nadufashe. Imana yakweretse iciza ica rico. Nibiri ngombwa ko iguma igucungacunze yuko iyo nzira uyigumana. Urumva neza kubwayo n'umutima wayo iripfuza kw'iyo nzira uyigumamwo. Ariko nagenda abwire nahaco kugira eforo iyo nzira tukayiganda tukayigumamo kugira ngo tuzobone ubugingo budashira. Imana ntaco itakoze, yarungitse umwana wayo Yesu Kristo, araza arigisha abantu Nouveau Testament, aratwereka inzira ya nyayo, hanyuma aduha ubwenge, ahita aduha na mwuka wera ariyo mwemu yera, irongora abantu, iyobora abantu kukukororoka kose. Zaburi ibice 25 ku murongo wa 12 twahasomye havuga ngo umuntu yubaha uhoraho ninde, azomurangira inzira akwiye guhitamwo. Erega Imana narabwiye Imana yiyegereje, Imana yenyine irakuyobora. Arutse ko nibigenda nabwiye kwica iguha Saint Esprit akajana nawe muri iyi nzira. Inzira ntiyoroshe bene data. Umuntu yangaje muri iyi nzira dabora abayangaje intambara ikomeye cyane avec Satan. Nukuvuga ngo bisaba kwambara ibigwanishwa bikomeye kandi ukafise Saint Esprit. Udafise mwe muyandi bikunda, kuko niba wangaje komba hagati yawe na Satani,
ugomba kuba ufite izindi mbaraga zikomeye nawe ndiho ugenda uratsindwa kenshi cyane kuko aca akonsantra noneho atasiyo kuri wowe kuko uje kumubangamira. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ciza kitubereye bene data ni ukuba uhoraho, hanyuma uhoraho agaca atwereka inzira dukwiye guhitamwo. Yesu nashimwe, akaduha ubwenge noneho kuba uhoraho ni ukuvuga ngo nimba yaratweretse iciza ico arico ni uguhitamo kumukurikira. Yesu nashimwe. Nituye akazi katari ngombwa kuko uguma iducungacunze iguma wagira ngo n'umwana adashobotse aguma atambika ibirenge buri kanya aja mu nzira zitarizo, kandi Imana yaramuhaye ubwenge ikamuha n'amahitamo akayabona agahora ahitamo urupfu, kandi Imana yo mu ijuru imwereka ibiyobudisheme y'iyo nzira ariko aracamo. Yesu nadufashe cyane. Icete ca kabiri Pawulo yandikiye Abikorino igice ca 6 ku murongo wa mbere haravuga ngo kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuhege ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Tunadufashe cyane. Imana yo mu ijuru ni inimba itugiriye ubuntu ikabitugiriye akagongwe ibyo twivugutamo byose ntiduhembe ibihwanye n'ivyo dukora, ahubwo ikatwihanganira hanyuma ikatwereka inzira ya nyayo mu bugwaneza ikakwigisha guhitamwo. Ntiduhegwe ubwo buntu bene data kubupfisha ubusa. Yesu nadufashe cyane kubera ko Imana ntizoreka guhana abantu ngo nuko ibakunda nako itakoze, yatanze umwana wayo aratwigisha. Imana itwereka inzira iduhitisha mu rupfu n'ubugingo. Yesu nashimwe. Nimba rero ibyo byose byarabayeho wewe ukaguma utambika ivyo birenge vyawe ujana mu nzira y'amahonero, haragera igihe Imana ikakureka nyene ikabona ko ari iyo mahitamwo yawe izokurimbura nyene kandi uzopfa ari wowe uhisemo uko kurimbura. Yesu nadufashe cyane. Nico gituma rero nifuriza umuntu wese ariko aranyumviriza kino gitondo guhitamo inzira y'ubugingo agakwepa inzira yo kurimbuka. Yesu nadufashe cyane. Mwene data wikuranyumviriza, Imana y'umujira guhaye amahitamo. Reka gukurikiriza inyigisho zizimiza ngo Imana n'urukundo ntizorandura abantu, nyamara Imana ntizorandura abantu. Abantu nibo bazotera kuranduka kwabo bitewe nuko bahisemo inzira y'urupfu, kandi Imana yaratweretse ukuri. Mwami Imana data twese uri mu ijuru, turagushimiye turagukengurukiye. Uri Imana ugira neza, wagize neza Mana kutuvyutsa kino gitondo no habwa icubahiro. None Mana wavuze ngo uzotwigisha ngo utwereke inzira yo kunyuramo. Mana data twese uri mu ijuru, turakwinginze iyi nzira iragoye cyane, tutari kumwe nawe ntitwokwishoboza. Turakwinginze ngo uduhe mpwemu yera aduherekeze Mana, gumane natwe muri runo rugendo kuko imyamwa Satani adutera ni myinshi. Mu izina rya Yesu Kristo ubane natwe. None Mana yo mu ijuru, wagize neza kongera kutwemera kubona uyu munsi. Mwami Yesu si bisanzwe ariko n'ubuntu watugiriye. Nico gituma Mwami Yesu Kristo bwambe dusabye amaraso ya Yesu Kristo abanza tweza twuhagire adutwikire maze uce urukubane natwe umuntu umwe wese Mana yo mu ijuru. Yesu uyu munsi turakwiragije dushize imbere yawe, udufate ukuboko ubane natwe uturinde ikibi cose ikishije byose Mwami Yesu Kristo uzuduhe ubugingo budashira. Urakoze Mwami Imana data twese uri mu ijuru, ico twirukanye n'imyuka mibi n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Agomba twikurikiza, agomba yinjira mu byacu akabishambura akatugirira nabi akatuza amahoro impande zose. Mu izina rya Yesu Kristo turabifatije mbere, turabituje umuriro w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo turasavye nyakubahwa ngo ubane natwe, ubane n'umwe wese ariko arumviza kino kiganiro, wirigwane natwe twese. Urakoze data kubyumvise kandi kubikora. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemo, amena. Yesu nabaha umugisha. Murakoze.